mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200 mugabo Uburundi bwinjiza 0. None amakoperative ariko arakora ntariko arakora. Uburundi bwari muri mwaka w'amafaranga nyene bwari bwiyumviriye ko buzokwinjiza amamiliyaridi 3 n'igice arenga gatoyi avuye mu bintu by'ubutare. Ariko nagenda babwire habaye ico bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa. Aho we wokura imiliyoni 50 ku kwezi z'amadolari akaguha imiliyoni 10 ku mwaka kugira ubwo umutora kujya ku inkoko bazaraho udutete ubwo muri umworo. Uburundi buratunze je ndabwira kandi ababihakana umukuru w'igihugu sabazwe ibintu byose. Umukuru w'igihugu sabazwe ibintu byose ko nabonye abajeje ivyo bisata byari bijeje kuzana amahera ataco ariko baraha amaboko shajewe ngira nda ayo ma PTB yabagize nta numwe yagize iyo kwinjiza amahera mu gihugu bose bagize ayo kuyarya gusa none avahe abashikanganye cyo kumwe sivyabona nace ndabwira mwese nabonye ama PTB yanyu nayo kurya jewe rero ngira nigireje PTB yo kuzanira amahera igihugu ubu uzohirahira avuge ko namwinjiriye tuzokorana. Les transactions par transaction nka shipment inuze container igiye yagiye declare bingana gute hari ishitse ba declare bingana gute tu vois la différence kuko container ifite nimero imwe ya shipment donc on peut identifier les valeurs à l'origine et à la fin. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Mbega ni ryari twavuga yuko ibikorwa abene gihugu bajeje leta vyayinaniye? Ni ryari twavuga yuko vyayitaye kuwa amazi? Twumvise leta turumva umukuru w'igihugu ubwa mbere na mbere. Ni ryari twovuga yuko umukuru w'igihugu yananiwe n'amabanga yajejwe? Mumbabarire ico sico canzindukanye kandi ico kibazo nta nico nshobora kwishura uno munsi, ariko ngomba tuje kuri ibi bibazo vy'ubutare. Ijambo ry'Imana riti muzobamenyera ku bikorwa bama. Nta kindi kintu kizobibereka samajambo si inkuru voilà kuryosha inkuru oya, muzoberekwa n'ibikorwa. Ivyo nibaza yuko biri clair, nibaza yuko bitomoye, kumbure muraza kubitahurira muri kino cigo. Aya majambo umukuru w'igihugu aheruka kuvuga nta nindwi irahera, womengo tuguma tuzunguruka hahandi muri vya bindi nyene ata kintu na kimwe gihinduka. Umukuru w'igihugu ariko aravuga kuvyerekeye ubutare, aravuga ati vyarananiranye, hariho amasosiyete arenga 200 ariko aracukura ubutare mu Burundi mugabo yinjiza ubusa. Mwumve iri jambo. Mwava mugira ngo ndiko ndashikuza, sindiko ndashikuza. Mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200 mugabo Uburundi bwinjiza 0. Uburundi ngo buriko bwinjiza angahe? Bo ndazi yuko mutavyumvise, hari abantu mengo mana yaje. Uburundi bwinjiza 0. Oya, ndazi neza ko ari abantu batakumvise. Uburundi bwinjiza 0. Murumva yuko abivuze hero ku mugaragaro kabisa. Reka rero dusubire mu misi heze turabe ibintu n'ibindi. Wa mugabo rufyiri yirirwa ariyamamura hariya, umukuru w'igihugu yavuga ati uyu agomba kudusubiza iyo twahora muri rya poli.
ati ivyo vyose ariko abikoreshwa n'inzigo. hariho umuntu amaze iminsi yiyamamura ngaha mu Burundi akomeye cyane, umuntu yitwa Rufiri, amaze iminsi yiyamamura ko Burundi bupfuye. navuze byinshi sinzi ko nobiheza, reka turabadokuma kuko ni byinshi cyane twavuze kugira ngo turabe ko twotanga ibintu byokorwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turimo cyo kubivamo, kuko tutabeshanye turi muri crise no ndabisubiyemo, crise tubona kwigoye yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye. Naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta Rufiri twagoranwe. Wewe yari amerewe neza, arya akaryama, natwe turaba mu bisaka, imvura itunyagira butwirira ko budukerako. None ubu hagezaho natwe twonezeranywe nawe, amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari, natwe turiko turatura. Je niko nabibonye. None akenyiki umuntu ntarabona twatwereka umurima yarimye, ntarigira mbona yerekana n'urukwavu yoroye, akaba atagwaye kwashi, nkaba ntabona hakora, ntagira shebuje. Uratuvuga ukuri Rufiri, mbwira akora kwande? Tuje kura muri NSS umurihira, nta na hamwe akora, nta rukwavu yorora, mugagendera mu ikamyonete nziza cyane, ntagwaye kwashi, asa neza mu nzu nziza, mugatana kimwe akora, yicaye aho, ntagira shebuja. None gantuze ubabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa. None amakoperative ariko arakora ntariko arakora, kuko nimwaheza kumbwira ibyo mwakoze mu minsi 100 duca tutangura kugira ikiganiro rero, twimbe neza mu mizi, turabe duce tuva twiha ikirangaminsi, tuba tugiye gukora 1 2 3 4 byase, duce tuba tuti ministeri tuyifute, abene gihugu ntibayikeneye kuko ntaco bazobahovye. Ubu maze iminsi mbaza nti mbega ubushikiranganje nk'ubu tuza kuvana ndabajije twofuta ubu bushikiranganje bw'amazi meza, amasoko ntangangufu n'ubutare n'agataka, abarundi bo babahovye iki? Muce munyereke cyo babahovye. Natwe bwere Ry'indezo yokora, OBM yokora, ahamere yokora, ubushikiranganje butabaho tukabufuta kuko ntacyo ubereyeho. Ubu no munsi tuvaho ducanya amahani, kuko iyo nzu itegerezwa kubaho. Iyigira kabiri bahanze kwa maso abene gihugu, abarundi n'abakozi bahageze rero ko bakora kugira ngo batunge, barakenera amasoko ntangangufu, barakeneye umuyaga nkuba, barakeneye igitoro. None ni gute abene gihugu barabironka? None batabironka wumva tuzoshika kuri ryahangiro? Mu Burundi nasanze dufise amazi menshi, tukagira inzuzi tukagira n'imitumba. No kuvuga yuko amasumo aruzuye, umuyaga nkuva mu amasumo aruzuye. None ho bahabuze iki kugira ngo turonye uwo muyaga nkuba kandi amasumo yuzuye? Igitoro kigugwa n'amadevize. Amadevize yobura gute dufise inzahabu, dufise korota, dufise kasiterite, dufise ayo madevize yobura gute ko tubifise? Ivyo dushobora ninde yosigura ingene tutagira amadevize? Dufise fere, dufise oro, dufise korota, dufise tererare, dufise ivyo vyose tubifise, kwivre dufise, ugaca uvuga ngo wabuze amadevize? Ivyo birabaho. Ndavuga yuko amasoko ntanganguvu ategerezwa kubaho. Ugerageje kumviriza ibi bintu ariko aravuga, ni ibintu nyene wumva yuko bigoye gutangira inyishu, kandi inyishu yoroshe. Voilà, ivyo vyose turabifise.
ni ukuvuga ngo ubwo butare turabufise, ivyandagutakiye turabifise, none vyankira he kugira ngo bishobore gufasha igihugu ivyo bintu? Ngomba mvuge iki kintu kandi wa mwigisha wa za kaminuza Leonce Ndikumana yaravuze ukuntu ubutare bushobora kuba umuvumo ku gihugu. Ni ukuvuga ngo yavuze ngo ubutare burashobora kuba ico bita la malédiction des matières premières. Akarorero yaratanze akarorero k'igihugu ca Congo, ukuntu arico gihugu ca mbere kw'isi gisanzwe kirimwo inzahabu, ubutare butandukanye, mugabo akaba arico gihugu kiri mu bihugu vya mbere bikenye. Kubera ubwo butare abantu bakaguma baturatura, abantu bakaguma bapfa, abantu bakaguma bahemukiranira, voilà, kubera ubwo butare. Ibi rero ntibiri kure y'ibi vy'iwacu. Ni ukuvuga ngo bimwe mu biranga iyi malédiction des matières premières nuko habaho akagwi k'abantu kiganzira canke kagomba kuguma kironkera canke kiyungukira kuri ivyo bintu, kuri iryo tunga rusange. Abo nabo rero sabandi n'abantu baba bari kumwe n'aba bategetsi. Indongozi nizo zija muri ibi bintu, nizo zituma ibintu byose biparangana, nta handi hantu biriko biraparanganira. John Maxwell aravuga ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Ntihagire ahandi hantu rero twiyumvira yuko biriko birapfira atari ku burongozi, kuri governance. Reka dutangurire ku kiringo c'umukuru w'igihugu. Mwumva amajambo yagenda aravuga. Voilà, abategetsi biba ubutare, abategetsi biba ubutare, indongozi ziba ubutare, gushika ubu. Ariko nta kintu na kimwe cigeze gihinduka. Reka duhere mbere mu mwaka w'2021. Nagira rero saba indongozi. Hariho uwundi mutego dufise kubera twari bagiye igihugu. Dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu. Indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka nagira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Uwuzi yuko yanyaze itongo rya leta, ubu nyene asubize. Uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera, ubu nyene asubiza ibintu mu buryo. Voilà, abategetsi ubutare bwari ubwabo, bariyimbira bakishorera, muravyibuka na mwebwe. Ati ubu rero tugiye kwiruka n'abo bantu. Reka twumvirize ivyakurikiye ko ba bantu vy'ukuri yabirutseko. None Insiguro arya binogo biri kabarore, burya butare bwavuye, amustere bwagiye. Ubu n'uwa mbere ahamagaye y'ivyo butare kandi aramuzi neza. Amustere, na uri ngahe kanakuzi nakubona. Vuga ry'amahera yagiye. Musi umwe nzobahamagara mwese mu Nsiguro yagiye ry'amahera. Kuko sinumva nyene ubwenge buba kubikira igihugu. Ugafata ukimba ubutare, ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe, ugacuza rero we kuri abazayidukeye mu kabare, ubu mukene tuzova mu gutega yemwe. Ngo raba, nawe ariko yirera amabrochette kuko abona impande yiwe yivye. Voilà, kuko abona b'abanyagihugu yagize nte yivye. Bobo bariko bamiramitwa, nawe ariko yirera amabrochette. Abo yivye babona agacabwira ngo mbe ubu mukene tuzova mu gute. Kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye. Umuntu atikize tunga ry'igihugu ubu tuzaturamubaza. We namwe ni musigurira. Burya butare bw'ikabarore twufata amahera yakuyemo yose tukayegeranya. Urundi rwose akuvuga ko ari ubworo. Twose yakuvuga ko twabuze igitoro. Twavuga ko twabuze umuti. Twavuga ko twabuze ibarabara. Burya butare bw'ikabarore bwari kubaka ibarabara riva i Bujumbura gushika ikabarore. Mugabo yagiye hari mahera. Ubucucu bwacu. Abanyekabarore muri ngaho. Bijya binogo mbona mwinze mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye. Yose mwayashiriye abatunzi. None mwayashitse. Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashitse he? Voilà, nguyu wundi mu partenaire
mayondori uyo murumva ivy'ubutari ngene vyagenze ariko yibereye ngaho aho si ivy'imbeshere nta musiteri ari ngaho voilà ibikorwa bibandanya umukuru w'igihugu rero sutwa yavuye ivyo bintu vy'ubutare avyishirira mu ntoke azi aho we wokura imiliyoni 50 ku kwezi z'amadolari akaguha imiliyoni 10 ku mwaka kugira ubwo umutoratora kujya ku inkoko bazaraho udutete ubwo muri umworo uburundi buratunze je ndabwira kandi ababihakana umukuru w'igihugu se abazwe ibintu byose ko nabonye abajeje ivyo bisata byari bijeje kuzana amahera ataco ariko baraha amaboko shajewe ngira ayo ma PTB yabagize nta numwe yagize iyo kwinjiza amahera mu gihugu bose bagize ayo kuyarya gusa ati bagize ayo kwirira gusa none avahe abashikanganye cyo kumwe si byabona nace ndabwira mwese nabonye ama PTB yanyu nayo kurya jewe rero ngira nigireje PTB yo kuzanira amahera igihugu ubu uzohirahira avuge ko namwinjiriye tuzokorana yaraduze mu Kirundo aratubwira yuko hari y'ubutari sinzi tuzopfa turya ati ubu rero tugomba tubutransforme tubabona ko tugira dushike urumva rero iyo turiko turavuga tuti uburundi aha bwavyutse biraheze imana burya yapfuye kubona abarundi batagira umutima mwiza baranka kuzana amacakubiri babona twese ubu turumwe imana nayo iravuga ati reka ndabereka ivyari vyihishije raba ivyo bari baranyegeje bari babizi iyo mwumva iyo tubikora mu myaka 50 iheze umva barimvye imyaka 40 bagiye bacarabizibira baca bari bandika ku ma internet ku Burundi bukenye kandi bazi ko dufise itungo none mwumva iyo tuba twavyimvye mu myaka 20 iheze Uburundi bawugeze nico gituma rero bakunda kudutoba no kugira dutobira itunga ituze turonke umwanya wo kuzohingura tugira amahinguriro Uburundi butunge nico gituma dutobera abarundi mwese kanure ai ati rero wampaye inka umukoroni yaratugesheje mana yaje murumva rero turagiye voilà harageze rero yuko atanga amasoko reka mwumvirize abo yahaye amasoko abazokwimba ubutare mwebwe muzoronka ibice 80 leta ironke ibice 20 abantu bati ivyo ni bimwe giseranze yariko aravuga yuko tugiye kogorora ku butare navyo nyene mubitegere neza ku butare nagira ndakubwire yuko ubu ikisata cy'ubutare n'umugambi wa leta kubera iki ari umugambi wa leta twasanze abantu bose bimvye ubutare murabazi namwe mugenda muze murabaza umwe muti wewe ko tuzi wimvye ubutare washoye twereke nigiki wazanye mu gihugu ubu rero suko bimeze ubu twarahinduye ajya amategeko agenga ubutare mu bintu bita partenariat public privé umwe wese ni kuco yazanye nukuvuga yuko ni haba mugwiza tunga yazanye amahera nganuku iyo kwimba ubutare kugira bikunde ko tubwimba ategeza kuronka ayo mahera yiwe n'inyungu yayo birumvikana hanyuma leta nayo igatwara ayayo kuko yazanye ubutare nawe yazanye amahera mugabura rero mwaza hasi muga rero webwere muca muvuga ngo muti mbega 20% muki ngira ngo turi kumwe n'umushikiranganje ngaha muga ndazi yuko ko wewe wabiharuye siko nibaza ko atariko siko yabivuze n'ubuvugizi wa leta ni bya bindi bamuza murafata ikintu mucumvirize neza hajya harimo n'amahera azoguma arindiriye kugira ngo imashini zikwamye zikogwe cyangwa zisubirizwe hajya arimwo yose mugabo ajya 20% we niyo wabonye ajya 80% niyo acaja mu bindi mugabura rero umwe aza gukora ibi ubundi aza gukora ibi voilà iyo niyo nsiguro umukuru w'igihugu yatanze abantu benshi barapfutse barasubira baravuga bati twari twiteze ni buri ibice 70 none leta izoronka ibice 20 yama barabara azokogwa gute vyaya mavuriro azokogwa gute vya bitoro bizoboneka gute voilà burumvi inyishu yatanze nukume hamwe twumve
etadeliye cyane twumve aho ibintu bigeze fwara. Mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200 mugabo Uburundi bwinjiza 0. None amakoperative ariko arakora ntariko arakora. Ubu Uburundi bwinjiza 0. Turi mwaka wa kangahe? Mu mwaka wa 2025. Umukuru w'igihugu amaze imyaka 5 ku butegetsi. Yaje ubutare bwibwa gushika n'ubu ubutare buracibwa. Murumva yuko Uburundi bwinjiza 0. Muri uyo mwaka w'amafaranga nyene bwari bwiyumviriye ko buzokwinjiza amamiliyaridi 3 n'igice arenga gatoyi avuye mu bintu by'ubutare. Ariko nagenda babwire habaye ico bita isuzumwa umwaka waheze binjije ubusa. Aha turi mu 2023. Reka rero turabe ivyo rikomi isubiye kuvuga mu mwaka wa 2020 na kangahe. Naka ushobora gusanga hari nabibagiye umwaka tugezemo kubera stress z'ubuzima. Ndabibutse ko tugeze mu mwaka wa 2025. Ndasoma nkuko vyanditswe ku kimenyesha makuru ca Bonesha FM. Orikome riratangazwa no kubona ubutare ataco bwinjiriza igihugu. Ishirahamwe rigwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Orikome riratangazwa no kubona umukuru w'igihugu amenyesha ko amashirahamwe arenga 200 yimba ubutare atamusaruro azana ku gihugu gushika naho habura amafaranga mvamakungu yo kugura igitoro. Oya mugume hafi ndabandanya. Alegisi nimubona ajejwe kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe avuga ko ivyo vyoba bituruka kukungene amasoko yo gucukura ubutare atangwa, aho usanga muri ayo mashirahamwe harimwo ibihangange mu nzego za leta canke mu migambwe itwara. Aka kantu mwakumvise ga yemwe? Oya ntako mwumvise. Avuze ati harimwo ibihangange mu nzego za leta no mu migambwe itwara. Bavuze imigambwe itwara, ego ni myinshi mugabo umugambwe utwara ahanini ni CNDD-FDD nko ku bice 90%. Nimubona asaba leta gushiraho umugwi uhurikiyemwo abegwa n'ico gisata kugira ubutare buterere mu iterambere ry'igihugu. Ibi akaba yabishikirije inyuma yuko umukuru w'igihugu amenyeshereje ko adatahura kubona habura amafaranga mvamakungu yo kugura igitoro, kandi amashirahamwe arenga 200 yimba ubutare, umusaruro ukaba ubusa. Ubu rero reka twibaze utu tubazo. Kuva umukuru w'igihugu ashika ku butegetsi avuga kuri iki kibazo c'ubutare, voilà, none haguma haboneka ubusa gute? Eske ubusa burashobora kuguma buboneka umukuru w'igihugu ataco abizi ko canke atakuboko kwiwe kurimwo? Mbega hoguma haboneka ubusa, abariko bazana ubwo busa ntabahane? Duhereye kuri ba Musiteri, voilà, ati Musiteri wewe ndakuzi, wewe weza ko ntakuzi. Mayondori urubitse umutwe, voilà, n'abandi. Ubu hariho amasosiyete canke amakoperative arenga 200 azana ubusa. None ivyo bintu vyose vy'abarundi bimaze kononekara kandi ari we babijeje imyaka yose bikaguma bizana ubusa, none vyobazwa nde? Ibi bintu vyobazwa nde ga mana yaje? Uburundi buratunze je ndabwira, kandi ababihakana umukuru w'igihugu se abazwe ibintu vyose.
Voilà, inyishu itanzwe n'umukuru w'igihugu wenyene. Umukuru w'igihugu ni wabazwa ibintu vyose. Ibiriko biraparangana vyose bibazwa umukuru w'igihugu. Voilà. Ni gute abantu bokora amakosa bakiba hanyuma ntibahano. Bibazwa nde? Umukuru w'igihugu. Ibi rero murumva ko ari wavyivugiye? Wewe rero ariko arabivuga abivuga mu buryo umengo ariko abishira ku bandi. Voilà. Ukamengo wewe ntibimuraba. Ariko umukuru w'igihugu vyose niwe biraba ubwa mbere. Kandi n'abandi niko babibona. Ivyo bintu vyose ntivyoshobora kuba uko umukuru w'igihugu atanyungu nimwe abifisemo. Ntivyokunda. Hanyuma ukabikora ukaguma wicaye ngaho ntagucakire. Noneho mwumvise ko muri Orikome bavuze bati ibi bintu bikorwa n'ibihangange byo muri leta no mu mugambwe uri ku butegetsi. Nako bavuze mu migambwe iri ku butegetsi. None mwumva umukuru w'igihugu yofata abakorege biwe. Bamwe yavuga yuko bari kumwe ku rugamba bari mw'ipori, Rufyiri nawe yiryamiye yirira imikate. Nabi imvura iri kurabacumita mw'ishamba. Ni ya mvugo y'ikirundi bavuga bati umurozi akinda Ahaba ngo Mpore. Umurozi akinda Ahaba ngo Mpore. Ko mwiyemera ko muzi ikirundi uyu mugani umuntu yaramaze kumva ninde? Uyu mugani urumutse kabisa. Ngo Mpore. Bo, reka twumvirize insiguro yawo. No kuvuga inkozi y'ikibi irimwe iragikora ahizwi. Ababibona ntibabona ko ari inkozi y'iki ko ari inkozi y'ikibi baramubungabunga bakibagira yuko bariko barabika ikara mu gashambara. Abo bantu sigaseseshwa rumuri barabasuma bafashwe mu mugongo n'umugambwe bazanywe n'umugambwe bakikizwa n'umugambwe n'uyu munsi baracakikizwa n'umugambwe kubera ko bavuga bati aba bantu n'abantu bacu ntawo bakomakoma. Ariko ikibazo nuko baba bariko barimbira icobo kuko igihe uretse umusuma akabika amahera akiba ubutaka bw'igihugu kugira ngo abugurisha amahera ashire ku mufuko wiwe, uba wibagiye yuko wewe nawe atawuhagaze igihe uba waje gufasha uwo munyagihugu nawe ukareka uwo munyagihugu agatinangara. Umunyagihugu agatinangara agasubira agatinangara, mana yanje akabura cepfo ca ruguru. Mugabo wewe aba bagenzi bawe ukabareka bakamererwa neza. Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashitse he? Amustere bagiye. Amustere uri ngahe kana kuzi nakubona. Hanyuma ngo uri kurategeka. Ntubu uri kurategeka. Ubu uriko urabesha abanyagihugu, ubu uriko uribesha, ngo uri kurategeka ntubu uri kurategeka kuko umutegetsi ibanga ryiwe icamuzanye kimuzana kizomuzana ejo no kuza gutunganiriza abajejwe ataravye umugambwe, ataravye idini bavamwo, ataravye intara bavamwo, ataravye imiryango bavamwo, ataravye ubwoko bavamwo, ariko ko dusangiye aho hantu turi twavukiye hitwa Uburundi. Nta muntu aganira n'umusuma. Umusuma haramufatira ibihano hanyuma amategeko agakora. Ikintu cica i Burundi wacu nuko amategeko bayagize indahiro kandi yanditse kandi ari meza kandi azwi. Mugabo bakayareka nkana bagakurikiza amategeko yanditswe mu mutwi wabo kubera ko bavuga bati nta kwikora mu nda, reka tubungabungane kuko twaragwanye hamwe kuko turafise kahise dusangiye. Naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta rusiri twagoranwe. Wewe yari amerewe neza arya akaryama natwe turara mu bisaka imvura itunyagira butwirira ko budukerako. None ubu hagezaho natwe twonezeranywe nawe amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari natwe turiko turatura. Je niko nabibonye.
none akenyeye kuko caratuvunye ibintu byinshi nk'ivyo, aho gutegera yuko ivyo vyaheze babwirizwa kuraba imbere, ko kuraba inyuma ahubwo ari kwisamaza no kubasamaza. Babwiza kuraba imbere bagafasha abanyagihugu bafise ibibazo kuko ni vyinshi, hanyuma bakabitorera umuti. Mu majambo make biragoye ko umukuru w'igihugu yoshobora gufata aba basuma, eka mbere ntibinashoboka ko yobafata kuko raba ikiringo ciwe kigomba kirangire abo basuma bagihangamye, ahubwo baguma bagira inguvu nyinshi atanumwe aradufatira. Ahubwo si ivyo gusa, ubarahije kwipanga bigita inyuma abandi bagomba babandanye rero n'ikindi gice. Voilà, manda igira kangahe ntayo nibuka. Ibintu murumva ingene bimeze. Aha rero aho gufata abo basuma, jewe mvuze ibi ni je njamba umwansi w'igihugu. Voilà. Mu ncamake murabona yuko Burundi bitoroshe, bigoye, kandi bitonashoboka yuko bushobora gutera imbere mu gihe abasuma aribo bantu b'ibihangange, aribo bantu bavuga rikijana, mu gihe aribo bantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi, mu gihe aribo bitwa ibihangange. Uko bimeze kose, igihugu c'u Burundi kirakwiye kuronka abantu vy'ukuri bagikunda, abantu bakorera ineza y'abenegihugu. Harakwiye urunganwe rushasha. Nuko iki cari igice ca mbere, turaheza tuje mu gice ca kabiri. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, ntimwibagire kugira subscribe abatarayigira no gufyonda kuri like. Reka rero twibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.